reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo, uri umwami wanjye. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, nkundira nabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama, uri umwami wanjye. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Ibuye abubatsi bari bataye niryo ryabaye ishimikiro ry'imfuruka. Ivyo tubikesha umukama kandi nibitangaza mu maso yacu. Nguyu munsi umukama yagize, niduhimbarwe tunezerwe kuri uyu munsi. Turagushimiye cyane Nyagora ku ngoma, kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kutugarukana imbere yawe twebwe ubwoko bwawe. Tugushimiye kuko amazi yazindutse ageze kure. Ku by'ukuri kuba atamanuka, atamakuba, atamakuru mabi turiko turumva mu matwi yacu, tubikesha we kandi tukaguhimbaza kuko duca tubona ko uyu munsi ari wewe waduhaye ububasha bwo kunezererwamwo. Mukama, nibisigura ko iri sengesho ryanje rije gusogota canke gukora ku marangamutima y'ufise amakuru mabi oyaye, ahubwo ni ukugira ngo nawe yizere ko nawe uyu munsi wo mubera mubi, igihe cije rushobora kumugendera ukamutabara, ejo akazogira umunsi mwiza. Kanatsinda twasanze ubutunzi busumba ubundi bwose, ni mwemu duhema z'abazima. None rero muri uyu mwanya mwiza wo hagati ya saa 9 na saa 12, ndagusabwe uduhangaze twebwe abana bawe. Ndagusabwe uduhe umugisha kugira ngo iri jambo ryawe rigire icyo ryubatse muri twebwe, rigire icyo rinagishije muri twebwe, kandi rigire n'icyo rirandurane kandi n'imishi muri twebwe. Ndaguhaye icyubahiro kugira ngo abagwayi bakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhaye icyubahiro kugira ngo imiryango y'ubutabazi yose yugaye ku buzima bwacu yugururwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhaye icyubahiro kugira ngo imibabaro, ibisuzuguro, agahinda, intuntu, ibyo byose, icankiro, ibyo byose biza gukuraho umunezero mu marangamutima yacu byirukanwe mu izina rya Yesu Kristo. Sinitaye ku bushobozi bw'indwara abana bagendana, sinitaye ku gitigiri canke ku kiringo bagendanye amadeni yabo, sinitaye ku kintu na kimwe kiretse ububasha bwawe. Ngirira neza umumanure kandi uhumanure ubwoko bwawe. Ngirira neza utwuzuze mutima wawe mweranda kugira ngo turushirizeho guhimbaza intsinzi y'umwana w'Imana muri twebwe, umwe yatubera umwami, umukiza n'umucunguzi, kandi n'ubu munsi akaba akibigaragaza mu kudutabara mu buzima butandukanye. None mukama, naba ari jewe muri uyu mwanya, ariko ububasha bwo mu ijuru naba ari jewe, ziba ingabirano za mutima w'Imana zikorera muri jewe kugira ngo ubwoko bwawe bwumve isiguro y'indoto bagendana, cyane cyane izi ndoto banditse bafite inyota yo kumenya icyo zisigura. Abaja kuzumva bakazibibira, urabaha umugisha ukizira nziza zibagera ko n'ingoga. Abaja kuzumva bakazibibira, urabaha umugisha ukizira imbi zitabagera ko mu izina rya Yesu Kristo. Nditandukanije n'imyuka mibi yose, icyo nteza itiro, icyo nteza kurambirwa, icyo nteza ubwibone, icyo nteza agashinyaguro, icyo nteza ukumva kumenganije yewe byose ndabitandukanije naje. Shingira mukama kuri aya marangamutima yacu
tukunyotewe, uyu munsi utwigishe kukubona, uyu munsi utwigishe kukurondera, uyu munsi utwigishe kukunyotegwa, duhoze tukubonere mu mpande zitandukanye z'ubuzima tubayemo. Urakoze kutwiyereka muri ibi na biriya, urakoze ko wiyereka ubuzima bwacu, komeza utwubake twubakike, ukomeze utunagure tunaguke, mu izina rya Yesu Kristo nsengeye n'umuhungu wawe Mukama ari bubafu bwanje. Ndagusabye uko yumva muri we hari impano yivugabutumwa iri muri we, iyimuhezagize kanatsinda. Waratubwiye ko Imana itunga umwana w'umuntu yitwayemo neza. None ndamusabiye mutima mweranda kumwe n'urundi rwaruka rwose rwo kuri iki gicaniro rubwipfuza. Mukama urabakura igisuzuguro cyo kudandabagirana mu muhamagaro, ubahuze n'umuhamagaro wawe kugira ngo ubutunzi bwose washize muri bo bazobushira habona, mazisi ihembuke, igihugu cyacu gitabagwe, kandi imiryango bavukamwo ndetse n'indi miryango yose ihabwa umugisha ku bwabo. Ni mu izina rya Yesu Kristo natuye ibyiza by'Imana kuri twebwe twese duhuriye muri iri zamu ry'ubutabazi bw'Imana kuri twebwe. Amina. Amen. Nuko tugire Kristo. Bakuzi b'ijambo ry'Imana mwese bane barudasumbwa, mugire umugisha w'Imana aho muri ku mpande zine z'isi, kandi mbifurije ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Naho indoto zawe zitoshikirwa, uce wizera ko zishobora gushikirwa kuko kuza ku murongo. Kandi ikindi nacyo, burya uhamagaye umutima mweranda ngo abane nawe, burya izi ndoto zirashobora kugufasha kumenya izindi nawe wari wararose, canke kudevelopa gukuza ingabirano iri muri wewe, kuko indoto zihuye n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni umutima w'Imana ukorera muri twebwe. Ariko kandi nuko rero byumvikana neza ko uyu mwanya utowukinako, kuko nayo itoba ari indoto yawe igomba irotogwe. Izi ndoto ziko zirarotogwa zishobora gufasha umutima wawe kwibuka izindi ndoto wagize, canke kumva uko indoto zawe nawe ushobora kuzibibira canke kuzitwaramo. Ijambo ry'Imana twasengeyemo ijambo ry'Imana yo muri Zaburi 118 nare ku murongo wa 22 n'uwa 24. Biriya yavuze ngo ibuye abubatsi bari bataye. Impamvu ushobora gutabwa canke ntabwa zirahari kandi ni nyinshi. Hari igihe twita kubigaragara, mugabe bitagaragara burya nibyo bibi. Ni nayo mpamvu Imana ari banga yasize hagati yayo n'umuntu uwo ari we wese, umupagani cyangwa umukristo. Ni kuvuga n'umwanya w'indoto. Birasigura ngo ngwiki, birasigura ngo ibuye abubatsi bari bataye iryo ryabaye ishimikiro ry'imfuruka. Kuba wumva umenga uri ukwa wenyine, kuba wumva umenga hari ikibuze muri wowe, kuba wumva umenga hari abagutaye, kuba wumva umenga hari abo watakaje, si no ku ruhande rumwe gusa, ntabwo bisigura ko ari iherezo ry'ubuzima. Oyayi, kubera iki? Kuko icuri cyose muri uyu mwanya iri jambo ry'Imana rirantangaza, naho nariko ndigisha ijambo ry'Imana ngo iryo tubikesha umukama. Kubera iki? Niryo ryabaye iremerezo ry'imfuruka. Kuba ryabaye iremerezo ry'imfuruka birasigura ngo nawe atawe. Mwibuke izenge navuga mu kigabane cya 41, avuga ngo n'abagutaye bazomaramara, bazotetekwa. N'abagutaye bazomaramara, bazotetekwa. Ni ukuvuga ko Imana
ifise ububasha bwo kugutora aho witwa ko waterewe, aho witwa ko watakariye, aho witwa ko wananirijwe. Yoyo ikakubonamo izindi imbaraga, ikakubonamo ubundi bubasha, ikakubonamo ikindi kirere, ikakubonamo ikindi kintu gikomeye gusumba ndetse n'ibyabaye intandaro yo gutagwa kwawe. Ubwo nibwo budahangarwa bw'Imana, igaheza ikagukoresha ikibereye. Kandi nagira mbabwira ikintu kimwe kizokwereka yuko ugiye kunezerwa, nuko icisi yipfuza kizogaragarira muri wewe. Inyota iri mu bandi izoza Imana yitereke muri wewe. Hari igihe twe twibanda kuri ibi bintu bigaragara gusa, nitwibande ku bitagaragara, kandi isi ihora ikeneye ibintu bishasha. Muri uko guhora ikeneye ibintu bishasha, isi natwe turakeneye abana b'Imana ko Imana ituzanira ibintu bishasha, kuko mwibuke ko babihawe bose babiherewe mu ndoto canke mu bundi buryo budasanzwe, nuko byabaye kuri Isirayeli. Musa akaba mu ijuru nawe akaba ku isi, Imana ikereka igicapo c'ihema Musa, mugabo ingene rizokorwa ikabiha abari ku isi. Twebwe rero turi ngaha ku isi, ni twebwe dukenewe kugira ngo isi ironke ibintu bishasha, uko burya n'ibintu bike byubakika bitaretswe n'ukuboko kw'Imana. Birumvikana neza ko mu buzima bwose buriko buraguhangayikisha, ukwiye kurondera impano yawe, ingabirano yawe, ukwiye kurondera umurimo w'Imana ukorera muri twebwe, ugaheza ukawushira ahabona, kandi ibyo ngo tubikesha Umukama. None rero ngo kandi nibitangaza mu maso yacu. Ngiki kizogushira ku munsi Umukama yakugeneye kugira ngo unezererwe. Niki ikintu kizagushira ku munsi Umukama yakugeneye kugira ngo unezererwemo, nuko mu bisabisho byawe utazokomeza gusaba inzu, usaba abagore beza, usaba abagabo beza, usabe abana benshi, usabe ibyo kurya, usabe ibyo kwambara, ahubwo uzosaba Imana utishira ikintu gishasha mu mutima wanje. Ko Dawudi yaravuze ngo ndema nk'umutima mushasha. Imana rero yishaka kukurema nk'umutima mushasha, nabwo ikurema nk'umutima w'ikintu kidakenewe. No, ikurema nk'umutima uja kuza uhaza inyota, aba mwita ngo nabatwara, aba mwita ngo nabakomeye bakeneye ku buryo bw'uko bagutangarira. Reka mbabwire ingene natangariye Imana. Umuhanuzi wa kabiri mu bahanuzi bakuru yitwa Yeremiya, sibyo? Uwa mbere ni Isaya. Nukuvuga Yeremiya niwe yasubiye mu kirenge ca Isaya. Yaravuze ngo Uwiteka ngo ntabwo ngo nzi kuvuga. Muga yarafise kimuteye ubwoba kubera ko Isaya yari yapfuye nuko yari yabayeho. Imana yabwiye ati Yeremiya ntukavuge ngo ntuzi kuvuga. Imana yakira ikara ikoza ku rurimi rwiwe nkuko byagenze muri Isaya 6 ni muri Yeremiya 1. Uraheze irabubwira ati noneho utarasamwe umurambwe yakwibarutse, nari ndakuzi kandi nakwitoreye ngugende kumvugira, genda rero. Ati kandi ngushizemo ububasha bwo kurandura, guhonya, gusitura, gutikiza, kubatu byose gukura. Ariko ndagushizemo yindi mbaraga, iyindi nkingi iyo kubiba. Yaranduriki inabi, yaranduriki imibaba, yaranduriki agacinyizo, yaranduriki agashinyaguro, ariko imuha n'ububasha bwo kubiba iciza, sibyo? Iciza. Birumvikana neza ko umunsi wo kugutera gahimbara n'umunsi haze ikintu gishaje, ukumva inyota yo gukora ikintu, ugasanga ca kintu bakora nabi wowe ushaka gukora neza. Kandi agira mbabwira igitangaza c'Imana, Abanyisirayeli, Abayuda bari bakomeye. Imana icifata Yeremiya kaza arakana gatoye bwa mbere, ubwa kabiri kaza katize, ubwa gatatu kaza kavuga ubureve, ubwa kane kaza karagasore, kandi abandi baba ari abagabo. Imana yavuga tunashima nunaswe nuko nasaba n'umugore. Nta nuwo nakuremeye ko Yeremiya yarageze ko kabwira Imana ati ndazi ko Abanyisirayeli bazonyirahira kubw'ubuhanuzi usizemo, mugabo ngirira neza maze ndongoreho. Imana yavuga ngo nta mugore nakugeneye. Bisigura ngo ibi bintu bigaragara ntibishobora gutangira umuhamagaro w'Imana muri twebwe, ntibishobora gutangira ububasha bw'Imana muri twebwe, ntibishoboka. Ibi bintu bigaragara ntibishoboka. Kubera iki? Umuhamagaro w'Imana n'iki sibikeneye muri ico gihe cyawe, muri iyo myaka yawe. None rero hari gihe umuhamagaro wazananye mu ndoto, hari gihe Imana igushaka ko ikikubwiye mu ndoto. Mu nkundire gatoyi
tuganire ku ndoto zitari nyinshi kandi zitari nkeyi bivaye nuko umutima w'Imana abiduha. Mukristo yanditse aravuga ngo Shalom mama Anita, ngo nsanzwe narahukanye sindi kumwe n'umugabo, none narose ndamubona aje ku kazi iwacu, mbona yitabwe n'abakobwa batatu kuri clôture, basubiye inyuma nawe agiye bahise ngani nahise tuvugana n'umwe muri bo ambwira ko agwaye irekwe afise inda y'umugabo, nkaca nibona kandi ndiko ntora amahera ahantu nayanyegeje kandi ataho by'ukuri mfise amahera, nca ndikangura mu ndotorere iyo ndoto Shalom. Ubundi iyo umuntu mwatandukanye, iyo umuntu mwayimukiranye, kuko burya kugira umugabo n'umugore batandukane ntabwo umuntu umwe aba ari we mubi, no oya, hari barimo mubi n'umunyantege nkeyi, byo munabyumve kandi mubikorereko. Nimwiterije ko muzi ko urwo rubanza ndaruzi, sibyo? Gusa haba harimo umwe w'umugome, uwo w'umugome agakwegera wa wundi akugirane kuba umunyantege nkeyi. Niyo mpamvu hari ingo zisekana gusumbya uko iziwacu zasekanye, mugazi gakomeza kandi mu busaza zikiyunga. So burya gutandukana k'umugabo n'umugore n'ubugome bw'umwe n'intege nke z'uwundi, siko? Rero turi abana b'Imana, ibyo tuze turabigwanya no mu bana bacu. Kwibona rero umugabo barahukanye ntibari kumwe, ngo none yarose amubona aje ku kazi iwabo, abona yitabwe n'abakobwa batatu, sibyo? Naco yakuvugishije, naco mwaganiriye, wabonye gusa uko aje ku kazi wanyu. Kumbure kuwagendera ku kazi wanyu nisiba ko kuba mwarahukanye, yahukanye na direction yawe, yahukanye na entourage yawe, oyaye kuhaza ari impamvu nyinshi cyane. Mugabo bakobwa ko nabavuganira kuri clôture, ni nkuko iyo bari karagomba kwiromariya ariko bikaba bitaraba mu ngiro. Kuba umwe bamaze kugenda yaciye aza akakubwira ukabona ciragura afishirekwe abwira ko afishe inda y'umugabo wawe, ni nkuko ugiye kuronka amakuru ko bagizene yamaze kugukura mu mutima we burundu. Kuko ndabizi neza ko hari ngo ari kiganiro data yigeze kutugirisha nga aratubwira ko hari urubanza rw'umugabo n'umugore rwamutangaje ku buryo bahukanye, mu nyuma bakongera bavuga terega n'ubundi twananiranye, reka nandukane nawe nongere nze nubake nawe. Hari gihe rero umugore cyane twebwe abagore, umugabo agutsa yamwe no kukanya mukabona umenga zogaruka, ukabona umenga muzosubirana. Si abagore bose batabwa n'abagabo ngo batere bavuga ati ashi kare kagiye. Hari gihe muguma mubona umenga no kukanyuma azogaruka, kandi sinzi ko mwasinyaniye divorce nyene ngo mutandukane. Hari nigihe muba mwarahukanye muga mutaratandukana, ariko icuri cyose ni nkuko Imana yakubwiye ati mukure mu marangamutima, kuko nubundi ugiye kuba umugore nk'abandi bose. Ko hari nigihe umugabo ashaka kuguta warabyaye yajya ku wundi ntabyara agaca b'ingumba, muri ico gihe bigatuma akugarukira. Ndayigusiguriye indoto kubera iki? Ndayigusiguriye kubera umubabaro wa muka Yakobo, reference biblique y'ubuhanuzi buza kudufasha mu buzima bwacu. Murazi ko yarongoye abagore bane, mugabo abimeta bari babiri kandi baravukana kandi bari babyara bene Labani yo kwa Betuel, sibyo? Mugabo rero Labani yavukana na Rebeka muka Isaac mukazana wa Aburahimu, akaba na nyina wa Yakobo. Bisigura ko Labani yari inarume wa Yakobo. Aragenda huzi wabo agomwa umukobwa wiwe Rakeli, mugani we yari muto. Mukuru ntiyamugomwa, Bibiliya avuga ngo yarafise agasembwa ko yarafise ibirashi mu jisho. Hageze kwa murangora amukoreye imyaka 7, asanga bamuzaniye mu busaswa wa wundi w'ibirashi. Arababara aja gutongana ati byagenze gute kugira ngo muguritse umugore? Avuga ati by'iwacu ntiwarubitse, nta muntu ashingira umukobwa mutoyi mukura kihari, nuko atigeze aronka isoko. Ati none rero nimubishaka nugira umubabaro mwinshi ndaguhana mutoyi, mugabo ucu usubira ukora indi myaka 7. Nico gituma avuga ko nyina wa Yosefu na Benoni yakowe imyaka 14, yakorewe imyaka 14. Icyabaye n'igiki Leya ntiyabaye agikundwa, mugabo Imana iciye kenge, imaze guca kenge ica yima, kuko Yakobo yaciye atakaza indangagaciro zuko abagore abashira ku rugezo rumwe. Burya n'abagabo nimuzobane n'abamizirima barongora abagore barenga umwe, bafise itegeko ry'uko umugore mukuru na mutoyi baba bakundanye bumvikana ataha umwago wundi ahiriwe. Yakobo rero cagikundiro ca Rakeli gica kiragenda gihomaye, mugabo Imana icavuga ati nanye nzokubaza ku buryo Leya azuwo kwipfuzwa kubera icafise. Icyabaye n'igiki Rakeli Imana muzibinda
umwe yakorerwa imyaka 14 ni nawe nyina wa Yosefu niwe buzibura bwiwe kandi mubona ko Yosefu ari umuhungu w'11 mu bahungu 12 ba Yakobo murumva nyene kwibara ryari ryagoye kandi na Dina ari imbere yiwe burya Leya yahejeje kubyara Rakeli atareza kubyara kuko umuherezi yabaye Benone murumuna wa Yosefu uwe yabyaye Rakeli agatera atandukana nabo bagira bajabuke Efurata nukuvuga rero ikintu kiba nigiki Imana ibona umubabaro wa Leya ibona ko icangiro cyare yamwibuke ko Kristo bamwajije muri Yohana ni kwavuga 9 avuze ngo ati mbe umuntu bubuhumyi bwiwe n'uburagi bwiwe bwavuye kuri we canke n'abavyeyi biwe Kristo Yesu yabwiye ngo siwe sinababwiye ni kugira ngo ububasha bwa data ingabire ya data ubushobozi bwa data bugaragara ico yakoze ni igiki yakoze yaramukijije nukuvuga rero kubana wabonye ari kacirekwe bakavuga ati murumva ko barabagore batatu murumva ko nare yari abagore batatu hariho Rakeli hakabaho Biruha hakabaho na Zilipa sibyo Rakeli w'igikundiro Biruha incereke kwa Rakeli yavuze ati pfumuryamana n'incereke yanje ko byase ko mbyara ni wabyaye umuhungu wa 5 n'uwa 6 Leya aravuga ati nanje nabyaye uwa mbere mbyara wa kabiri mbyara wa gatatu abyara Rubeni abyara Simeo abyara Levi abyara Yuda avuga ati nanje koko aho gacereka yenda muhincoreke kuko Leya ahejeje umwana wa kane cyo gituma Yuda ari amashimwe niyongeye kubyara aca afata incoreke nawe Zilipa aca yiha Yakobo yongera kumubwira ko umuhungu wa 5 wa 6 uw'indwi n'uw'umunani Leya agira Rakeli acaja mu by'imiti Leya Rubeni amwahira umukundanye Leya mubonye avuga ati Masako gakundanye arahubwira wumvirize ibyo ndiko ndakubwira ururugo rwawe ati Masako gakundanye ahubwira atagaga kone nkasinda kagwa kuko nubundi waranciye ku mugabo wa mugore adakundwa yaza kumwinjira ariko akeneye kubyara gusa ubundi yindi misi birori byose kwari kwa Rakeli mugarakeli Imana muzibinda Rakeli agera ku rwego agomba gushikwana na Yakobo atutamaye abahungu ndahwera Yakobo aramutuka avuga ati nije ngo abahungu n'Imana bakwima Imana ati ko mumaze gucana mureka ndabaye igisubira kubunga imuha Yosefu mugamuha Yosefu ryari yamuha Yosefu Leya yarabyaye n'umuhungu wa 5 n'uwa 6 ari wa Zabuloni na Nefutali umenga nukuvuga Mungu w'icenda n'uw'icumi niho rero Imana yavura ikibuka Rakeli mwibutse kuberiki umunsi amusaba umukundanya ngoma ndakubwira akakanu ko umunsi Rubeni agana guca umukundanya aho ndi muri Bibiliya gani mwibaze ngo ndi mu binofunofu umunsi Rubeni aja guca umukundanya Rakeli akavuga ati mako gakundanya Leya ati wanciye ku mugabo ahangati reka umuwa mukundanya nanjye nyenda gutiza umugabo kurarira Yakobo yaragaze kugwego injoraka yashize hazibyaye ko imisori ibiri nukuvuga abahungu bane b'incoreke sibyo mugabo agera ku rwego aja guca gakundanya arabe ko yo mugarukira ko gatoye ici yakoze ni igiki mu bako yafise abahungu bane nabandi bane bo kuncoreke zibiri sibyo incoreke imwe ya Rakeli nini incoreke yareye umwe atakundwa arambwira ati tora umukundanya nawo umugabo Leya ngo acaragenda atangira Yakobo yaravuye mu mirima ngo aramubwira ati nakuguza umukundanya mamereze umukundanya uri kwa Rakeli ngwino yakunijijira ijoro aca mutera inda y'umuhungu w'icenda amutera n'iyindi y'umuhungu w'icumi abona gusubira kwa Rakeli Imana iramwibuka imuha Yosefu none rero abagore batatu nabaye uwo akirekwe nuwe sibyo urabe ntiyagira igisuko kikubako urakubwiye ngo mfise inda y'umugabo wawe umugabo yarenganye bishoboka ko umugabo wawe akigufise ko confiance kuko ibwira agiye kurondera hanze yabibuze azogarukanwa n'iturufiri muri we kandi namwe mwarasinye divorce nagaruka kuko hari igihe umugabo yiyambya agatwagwa n'indaya agatwagwa n'abamubatiye ku mafaranga cyangwa bamugiriye ko imigigwa cyangwa uwo basambanye ora gusambana ko umugabo nibisigura kwahukana mu rugo no izo ni intege nke nk'ibindi byose ariko gumena isezerano gati isezerano kiyambura isezerano n'ububwa n'ubuhimbiri ntimugakomeze ngo mubikore ngo barabashigikiye ngo na ecclesia yangu irabibona ngo n'ububwa n'ubuhimbiri mu bwicecekere nani cyo ufise ukora ngo uzokuyambura isezerano umugore wataye nakomeza kurira Imana izamukuziza kukanyuma umugabo wasuzuguye nakomeza kurira Imana izamukuziza ibindi mwigishwa mu madini n'uburozi muri komurano isezerano nirihera mu byumve nukuvuga Imana yakubwiye ngo burya hari cyagiye guhigaza ashobora kukibura akongera kukugarukira
nawe ucudadika umutima ngo urumva ngo yamaze kubyara hanze umwana afise umugisha wiwe. Gusa bigaragara ko hari icyo yagiye guhiga hanze, kuko ngo wirukana ugira hano ukazana ugira iki. Kenda mu bandanye nawe ubandanye. Reka rero reka ndabiyindi ndoto ya kabiri, ariko ubyumve wifate neza, kuko hariho n'igihe abagabo babata mutaranagira na divorce. Nanjye iryo kosa nararikoze, ugaca wigira impene yo mwibarabara. Mugo umugabo ugasanga umubabaro yari kugira kumuhabara wari gutuma kugarukira muga, kuko nawe abona wamaze kuduma kwisazi bigaca bimunaniza ingana garuke wawe. Niwe kwereka imutibaza kwinegenge zivurika. Naho Bibiliya yavuze ngo ibuye abubatsi bari bataye ngo umukama yari yabibonye ngo niryo ryabaye ishimikiro gifuruka. Sibyo ujya wibaza ko atacazovamo, ujya wibaza ko gize hari gihe ari w'Imana izokoresha kugira ngo mumererwe neza. Bisigura ngo nibura umugore utasinya divorce ukaba n'umugabo agendana n'abahabara, ukaba ntugendane n'abagore b'ibyigenze. Cyawe nibo bambere, umuntu wa mbere yankoreje amakosa n'umugore. Urumva n'ubundi yaragutaye n'ubundi kitangura naye n'abagore bo mukabara utaruja mukabare. Umugabo ati ye baba we atangura kwikubita mu mutwe kandi ari we yanaye, kandi aje imyaka 35. Mugabo nanje naricujije, gusa namwe nimukicuze. Ndavuga ko hari jambo yigeze kumbwira ambwa ngo yo wagumura umuntu ngo ubaza ko ntari kugaruka. Muga nanje ko yanamukunda numva ndababaye, ndabwira ati na n'ubusinkira umuntu akarambwira turisha ati nataye muri twarete 10. Narabwira ni siko biro mwana ni wigire ukomeze urugendo nanje mbandanye urundi. None rero ni wifata nabi, sibyo hari igihe ibyo ubona ko bidashoboka yamaze kugenda yamaze gutakara, hari icyo azobura hanze bituma kugarukira. Uwo mukobwa yakireko ngo afise indayo nibimenyetso bigomba kugucineke, ibyo bimenyetso byimire mu izina rya Yesu Kristo. Ubundi mu Kristo undi ndoto ndende gose. Buri mugize avuga ngo tugire Kristo. Nawe ndarota mbona ndiko mesa ikanzu zitatu, nabona zari ziwanje. Hari n'umugenzi wanje yariko aramfasha. Aho rero nariko nditegurira kuja gusenga, kandi mwiyo misa nahagarikira umwana kwibatisimu. Ndiko nditegura ntora ikanzu imwe mwaza zindi ndayambara, uwo mugenzi wanje aja kunkurako mesh zari ku mutwe nsigarana umunatirere, kandi uwo mugenzi ariho umutwaro yamaye ngo dufashanye gusenga. Nabona mwisengero tuguma twifotoza dusaba ngo batugirire n'utuvideo, gusa nabyutse mbabaye ngo meshe zitamaze na 2 mois ngo ziravuye ko, kandi nari naziteguriye kumara 4 mois. Uvuga ngo meshe zitamaze amezi 2 ziravuye ko, kandi nari naziteguriye kumara amezi 4. Hama nje ndota mbona turahantu twariko dutora amavoka aho arunze, ariko yari mato mato. Nje ntora amavoka 2 yisumbuye nje ndagenda. Hama nje mbona ntetse nongera ndiko ndamesa abandi baryamye, gusa nkabona natebeje guhisha. Baguma bambaza ngo none nurahisha. Canikangura mpishije mejeje kwarura ngo dufungure mu ndotorere mwarahezagiye. Nuvuga indoti imaze kuba mwo umugenzi iba ifise nta ndoto nimite ibura ibice bibiri. Mugayi baye mwo umugenzi kandi yakoze igikorwa ku mutwe wawe. Umutwe ni icubahiro, nico kintu kiri hejuru y'umuntu. Yo mpamvu bavuga ngo hejuru ngo umugabo n'umutware w'urugo, muga hejuru y'umugabo hari Imana, hejuru y'umutwe hari umutware, hari Imana. Buga Imana niyo mutwe wa byose, sibyo? Niyo nandaro ya byose, niyo soko ya byose. Wewe ufise style zawe wakoze, ubundi ni ndoto zibiri. Ufise style zawe wakoze ku mutwe wawe. Haje umuntu ngo n'umugenzi wameshuye ikanzu, uriko uritegurira kuja mu rubanza runaka, araza kuye kwimesha. Wani wumva ko agushize mu kavuyo, wowe warufise kwafe yawe wumva wo twara nimubivanga n'imesha. Ni kwafe yawe, ni kintu kiri ku marangamutima yawe. Mugabo araje kigukuye ko si wowe musabye, ubundi meshi urabisaba ati nimusukure mu nkureko. Igihe cyose na Yozefu ari Yozefu, mwibuke mu gitabo cy'Itanguriro 49. Yozefu ubundi aje kugira icyubahiro, niwe yesabiye ngo ni mumwe n'ikanzu. Mugabo igihe cyose mu ndoto ubonye umuntu agukoze ku mutwe, gare gutakaza icyubahiro.
niyo mpamvu byarangiye abandi biryamiye nawe uri kurateka iyo n'indoto ya kabiri baguma kwanza ngo nurahisha nkuko umenga ndiboza ngo bagufashe niwabonye ko wari ku kazi ngufu uvuga ngo uri kuca amafaranga kandi mu ndoto ibonye uri kurateka ukagomba kugaburira ntubagaburire babisigura umwuka w'uburushi gutotezwa mugabe iyo ubonye uri kuserva abantu ugaburira abantu bisigura ko Imana igiye kuguha ibyo utanga ni kuduzwa igarade ni gukomezwa byo mu byumve uwo mwana w'umukobwa ngo wari umutwara yari yaguhaye ngo musangire kandi cyo gukoreye cyagutumye ibyo kubabaye arazaburira avuga ngo ngwiki umutsima ubabaye urarurira ngo Imana yakira amarira yawe ikayishira mu gacupa ku buryo ijya kuza muri cyageye yugurura amatwi yacu ngo idushire mu indoto igaci yaguhoresha ukabyuka utwengera aho wari wababariye aho wari kuraririra none nawe warufishe imeshe yawe wamesuye udukanzu twawe mugaraje acomora imeshe yawe arayikurako gusigarana umunatirere urumva ni nk'ugutangazwa nkuvuga ati nuko byari kugenda nuko yari ameze so indoto yawe womenga nimbi mugasimbi kuko nimburi Imana irikira kubwira ati ninka kujya kumuna gutura umutwara narababwiye iyo musengera amashetani muzogende musome mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa 19 haravuga abahungu babiri basikewe bene sikewe ngo ari muhereza nkuka ngo umunsi umwe rero kuko ahereza nkuka barabihanahana yari ntwaro cyane nukuvuga umusaseredoti abamukomoka ko nibo abasaseredoti nka kujya kwa Heri muri Samuel wa mbere kabiri n'abahungu biwe Hofune na Finehasi ikintu cyabaye n'igikaho ngo basikewe ngo baraza bahura n'abantu bagoye amashetani ngo bakavuga ngo muvemo ngo mu izina rya Yesu Kristo ngo Paulo ahera avuga ngo muvemo amashetani arabatabagura ati mwe muri bande ko Paulo tumuzi Kristo tukaba tumuzi namwe muri bande nukuvuga nikimenyetso cy'ukuri umunyaneka nka kuburyo umutwaro muri ko murasengera wazishugwa nawe unaniko niyo mpamvu ugiye kwisanga mu mwuka w'uburushi uti none cyo ndabigenza gute kuko nk'uwo mugenzi uramutse sesero kuko wanavuze ko yaguhaye hari umutwaro yaguhaye musangire uti wocu ubyigenza gute nukuvuga gerageza gusengera mu kirere cyawe ureke gusengera mu kirere cy'abandi hari abantu mwatakaje impano zanyu kubera gusengera mu birere by'abandi ukabyuka gusenga ugasengera muri Belgium ugasengera muri kandi natwe abigisha bijambo ry'Imana kuko dukeneye ko muhora muvuga tudakeneye ko impano zanyu zanyu zijabona muzokomeza mukore mu kirere cyacu kumbe nshobora kuba uri imbere yanje cyo buryo bwaje buvuganje ari mukuru wanje mugabe Imana iri muri we ninda izirika nibizokunda kwa izitura ikizomufasha kuyizitura kugira ntagire ibyago Imana izomuha indoto niyo mpamvu Imana yaguha indoto ukanisanga uragira urarima reka rero kwirondera mu kirere cy'abapatiri n'ababikira n'abafurira n'abapasitori mu kirere cy'abahanuzi ironderere mu kirere gikoregwamo n'Uwiteka wiboze kubitekerezo hari gihe tunanizwa n'imitwaro y'abandi mugabo tutarisobanukirwa abahungu basikewe ntibari bwisobanukirwe amashetani arabavumbura nabwiye ko niyo musengera amashetani ni byiza ko muba mwambaye izindi mbaraga mukaba mwihanye ibyaha byanyu mwatsuye amaraso ya Kristo mwambaye ubukomezi bw'Imana n'ibigwanisho by'Uwiteka uko ari bingahe uko ari bitandatu biri mu Banyefezi mu kigabane cya 6 uhereye ku murongo w'icumi ko mu bisigaye bene wacu nukuvuga rero genda wambara inkweto zimbangutse wambara ubutungane usenga imbere y'igusenga usenga uri kurasenga usenga n'inyuma yo gusenga ntusengere mu kirere cy'abandi usengere mu kirere cyawe kuko wohava uba indushi nabo bariko baratabagwa ngavuga ngo tugire Kristo naye ndarota mbona batugiriye proclamation ku ishuri baduhaye birati nca mbona na namwe nzosubiramo ndatangara ngo na methodology n'ingene yari yananiye ngo nayo nzosubiramo kweli hama nca mbona mama aduha ibyo dukora ngo duhejeje aradusohokana hama nca mbona yadusohokanye ariko atamahera
menshi afise, hama atugurira ifana gusa, duca turataha tumubaza ngo ya mahera yacu ari ngo niyo nabaguriyemo ifana kuko nta mahera nari mvize akwiye. Naje njasanga batoyi banje mu nzira ngo ni mama yatwirukanye kubera ata mahera afise, hama turaca turatahana. Byo babisigura iki? Ubundi kubona mama wanyu abasohokana atababwiye kana basohokana ata amafaranga afise, kandi mwamubaza amafaranga yanyu unakoresheje rya gwanyu bagura ifana gusa, abandi akabirukana, ikimenyetso cyuko hariho ugutandukana, ubwigomeke bugiye kuba mu muryango wanyu. Kandi kuba iyo ndoto wayihawe bisigura ko ari cyo ukora kugira ngo ntibuhabe, kandi cyo ukora bisaba guheba, bisaba guheba. Kuba iyo ndoto wayihawe ni ukuvuga ni nk'uko Imana yakubwiye ati mwana waje niwe gutabara umuryango, nkakujya kwa Finelasi ngo yaratabaye umuryango wa Israeli. Imana iravuga ngo Finelasi we ngo ndakugije samura gwanda gwa murago n'abuzukuru wa n'abuzukuruza kuko wakuye ishavu ryanje kuri Israeli. Musa yarari ngaho n'abakurambere. Nuko ufise impano yo kuzotabara umuryango wawe, yo kuzokiza umuryango wawe. Undi mukristo yavuze ngo tugire Kristo. N'ubunyene naraye ndarota mbona turi muri salo muhira ku ntebe imwe yose atonze ko umugwi w'ifi, mbona abandi bana tuvukana bariko barajya umwe wese ku murwi, nanje ndihweza nguma ndabasanga ari duke nja mbona ahari nyinshi njantoramwo zikeyi nje kuzotsa gusa nabona twonze utundi umengo nutudagara, sinabaye nkija kuzotsa nce ndazirya zibisi. Wariye wakoze ikizira. Ama mama mbona arashavuye aca nsaba isorori, ariko sinabonye ico yagira ayikoresha, kandi mu gitondo nabyutse nsesemwa nk'umuntu yatiye yari ibintu bibi. Musigure mwaraheza gihe wategeza gusesemwa kuko indoti irimo kurya egare kurya uburozi. Ubu ngubu nkaho utaripimisha, ahubwo kuneza yawe genda wakira amata, genda nusu uguri nusu litiro y'amata, ucugura n'ubuki ufate nk'ibiyiko 3 cyangwa 4, ucuyashusha ucukubita mu itasi, amata ashushe gose, ucukoro gucuno. Ibyo uja gusohoka biracyako kwereka ko warayurishana. Ayo nama yezi ibyo nibiki kuko ni ifi, kandi ico ni kintu kibi gose, ico ni kintu. Kandi kuba mama wawe yashavuye ni nk'uko wakwijajana kuko nawe waziriye zari mitura badirewe ko waziriye, mugaho uradutora uravuga uti reka ni kukuvuvudikira ngo ukora ikintu mama kikamuha bazavuga ati none na wewe ucibwe nkuko iki wagikoreye iki, none byo warayikoze nibitabaho. Bishoboka rero ko wagendeye uwabiriye nawe utowara biriye bimwe batagamiyaga gusanga uryamye aho pe urabifishe. Wabyukanye isesemewe ni ngombwa ucu usamuzi bari ndotombi, kandi wari ikintu kiri mu inyama ni ngombwa buburotsi, kandi bwa undi bushobora kuba buzitanye. Ariko mu izina rya Yesu Kristo, amaraso ya Kristo akweze rwose, amaraso ya Kristo agumana. Kandi urabona icyo gumuzira ufite inyenyeri y'ubutabazi bw'Imana kuri wewe kugira nawe ushobore gutabara abandi. Wawe niyo mpamvu n'Imana yabwiye ati reka gusengera mu kirere cy'abandi kwera wa mukobwa mwahana imitwaro. No, uri umuntu asobanutse, reka gutwagwa n'idini. Ni nko kuhuye wana nk'ubuye idini ishobora kugutwara likakwiba n'impano likakugira uwaryo mugatwe niturabana bidini. Yabatwara abana bidini wari kuvuga uti ndi umusadusayo cyangwa umufarizayo cyangwa indike mugaye amadini Kristo yararetse uko mwako turabana b'Imana turagukiye umugami bw'Imana. Nuko Imana babwiye ati ni wagukigwe, ariko mu nyuma ikanakwereka ko impamvu yuko wagukigwe ni ndoto ya kabiri ari wewe uri umutabazi, ari wewe uzotumisha itabago. Mwibuke ko Imana iri kiradia Israel kubw'igicumuro cya Dawudi, ngo Imana igeze aho Burayimu yatangiye icacumi ngo aravuze baratabagwa ku bwa Levi yavutse, kuko yavutse yaratangiwe icacumi. So arabantu mufise inyenyeri z'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwanyu n'ubw'imiryango yanyu ndetse n'igihugu. None rero reka kujebajeba mu nyuma y'ujya kujebajeba wipfa yanga urabifi imituri y'abandi ugirane wisanga wariye n'abandi batari uri kurajebajeba uri kurakoresha impano iri muri wewe. None rero yikoreshe kandi Uwiteka guhaza ibyiza, sibyo aguhaza ibyiza kugira ngo ushobore kugirirwa neza. Twese duhabwe umugisha kubw'iyi ndoto yawe. Bibiliya yakomeje iravuga ngo ndagutakambiye rero Mukama utanga urukiza, ndagutakambiye Mukama utange ubuhirwe. Nanjye ndasabye Mukama atanga urukiza yongera atanga ubuhirwe kuri mwebwe mwarose, abarotorewe n'abatararotorerwa. Indoto ziri nziza mutange ubuhirwe bwo kuronka ibyo byiza, indoto ziri mbi mutange ubuhirwe bwo gukurwa ko ibyo bibi.
none rero aragahezagirwa uwaje ku izina ry'umukama, nanje uko muhezagira izina ryanje ndabahezagiye, kanatsinda na Bibiliya iravuze ngo turabahezagiye turi mu ngoro y'umukama. Umukama ni Imana, araduha umucyo kandi imbagwa nimuze tuzibohesha imigozi ku masonga y'urukimbi. Erega n'Imana yacu tuzizaniye, niyo mpamvu natuye umugisha kuri we uri hafi n'uri kure, cyane cyane wewe uyu munsi watanze imbabazi, watanze urukundo, watanze ishikano ryawe, watanze uduhuzu twawe. Imana yarakwambitse wambitse abandi, Imana yakwambitse ibirato wambitse abandi, Imana yaguhaye ibyo kurya wagaburiye abandi, Imana yaguhaye amahoro wayahaye abandi, mu kubababarira no kwitwararika ineza ya bagenzi banyu. Twese hamwe dushimagiza umukama kuko ari mwiza kandi ubuntu bwiwe n'ubw'imyaka yose. Twongeye kugukengurukira mwami w'abami, twongeye kugukengurukira mushobora byose kubwizi ndoto washize mu marangamutima y'abana mu gihe bari ku gisegure baryamye bipfutse basinziriye. Mukama ngushimiye kugene zirotowe, nane gusabye umugisha no kubatarazirotorerwa, ngusabye kwihangana kwabo kandi ngusabye ingabirano y'ubwenge kugira ngo bafatiye no kurizi bumve ngo indoto ziri mu ifi zigarazugaza umugisha, ariko iyo ubonye waziriye ndetse n'abandi batariko barazirya ubuko zikizira, ku buryo bw'uko ushobora kuba wahuye n'umusukanyi akagukoresha ibizira akagushiramwo ibitari bwiza. Mukama ngushimiye kubo uri kurarotorera ubabwira ko ari basamuragwa kandi ari bo kumanura ubwami bwawe bukaza mu mitima yabo no mu mitima bakikije. Twese ibyo turabyipfuza, kanatsinda n'iryo sengesho Kristo Yesu yahaye abayuda turayisanga muri Matayo 6. None turasabye dawe ubwami bwawe buze buture muri twebwe, ibyo ushaka bibe muri twebwe, ibyo udashaka natwe ntitubishake tubwiyange. Ububasha bwo mu ijuru bukoreye muri twebwe kugira ngo ubwenge bw'isi n'imbaraga z'isi bikore mu buryo busanzwe, ariko ibyo mu ijuru bikore mu buryo budasanzwe. Mu izina rya Yesu Kristo ibyiza by'Imana ndabyatuye ku buzima bwa twebwe abana ba Rudasumbwa. Amina.